Uno munsi bakoze ikibazo kugira bazoshobore kwinjira n'umutigiri wo mu rwego rw'abasirikare batoyi biyandikishije kuva mu kwezi k'umunani gushika mu kw'icenda. Uno munsi rero bakoze ikibazo cyo kwinonora imitsi aho birutse ibirometero 8 mu Burundi bwose mu ntara zose zigize igihugu hafi 18 hari mu gisagara ca Bujumbura. Bashoboye rero guhiganwa kugira ngo urwego rwo kwinonora ruzotoremwo abakerutse cyane gusumbya abandi bafise amagara meza ekaba kwije n'ivyangombwa bisabwa kugira ngo umuntu ashobore guserukira kwinjira muri urwo rwego rwo kwinonora mu Burundi. N'abahungu gusa uno munsi kubera uko vyagenze nuko uno mwaka yinjizwa iririgize gatatu. Injinjiro rya mbere abahungu n'abakobwa barimwo bose. Ico no kwita recrutement ordinaire. Iyi rero ni yinjizwa ridasanzwe twita recrutement spécifique bivanye n'ivyo urwego rw'uvuna basi bw'u Burundi rubakeneyeko. Aha twovuga nk'akarorero urashobora gukenera nk'umuntu akorera mu mazi, agwanira mu mazi canke agwanira mu kirere. Gushika mu gihugu cacu izo nzego murazi yuko zidafise abantu benshi bazigira mugabo tugomba kuzishira ku rwego rwo hejuru aho igisirikare cacu kibikora bigacika mu makungu. Izo rero nzego zitezwa kuba zifise abazikoreramwo. Si igihugu cacu gusa mu bihugu byinshi rero abigeme ntibaragera ku rwego rwo gukorera cyane mu buzi bwo muri izo nzego cyane nko mu mazi mu kirere, ariko n'ahandi ntituhibagiye muri recrutement twita ordinaire abasirikare bo mu nzego zose ibitsina byose bizibandanya bishigwamwo. Mugabo yiye ni ya recrutement twita spécifique imirimo yisangije ikeneye ubuhinga bukenera abahungu gusa. Hiyandikishije hafi ibihumbi 10. Abo bose rero bakoze ikibazo bitavye ku rugero rwiza, abo igisirikare gikeneye barimwo. Mugabo abo kizofata bizova bwa mbere ku bibazo bariko barakora, kuko ntiboza guhiganwa bose kugira ngo tuje tubakira bose mu mwanya umwe ntibikunda. Bazoheza rero barabe bafatemwo abafise amagara meza, abakwije ivyangombwa bisabwa, hama n'abazi batoye ibibazo gusumbya abandi. Rero ubu nta wovuga ngo bazofata abangana gutya, byose bizova kuri ivyo bibazo. Ushobora gukenera abo gasanga ntibakwije ivyangombwa ca uba utemerera abo baba baje bose kubangana. Mugabo ico twombemenyesha nuko aba biyandikishije bose gushika ubu bitwa yuko bemerewe kuko bemerewe gukora ikibazo. Mugabo rero abigisirikare kizokenera nabo bazomenyekana ivyo bibazo byose bimaze guhera. Uno munsi bahereye kuri ico ngora mubiri kugira babanze barabe yuko bakomeye bwa mbere ho. Hama ibindi navyo vy'ubwenge bazoza barikora buke buke, ariko ntibazoteba, ntibazobitevye. Biroroshe bazobabwira igihe bazoza gukorera ibibazo bindi bikurikira. Ntibinjiza mu gisirikare gusa umuco umwe. Ubu naho mu minsi iza hazoba iyandikwa ry'umuce w'isongereza vy'intwazangabo mu ntwaramiheto mu gifaransa sous-officier, hamwe n'umuce w'intwazangabo mu ntwaramiheto abivyo twita candidat officier muri migi France. Iyandikwa rizotangura kwigenekerezo rya 14 gitugutu uno mwaka rirangire itarike 31 y'ukwezi kwa gitugutu. Murumva rero ni vuba. Tukaba duhamagariye abarundi bakwije ivyangombwa bose bisabwa kugira bazosome itangazo riza kuca ku maradiyo rimanikwe no mu ntara zose eka no mu masengero atandukanye, kubimenyesha makuru eka n'urubuga rw'igisirikare rw'u Burundi. Iryo tangazo baraza kuribona kugira bazokwitabira ku kamo, na cane barondera ivyangombwa biyandikishije hakiri kare ntibarindira umwanya wa nyuma, kuko murumva yuko bafise hafi indwi zibiri zirenga ko iminsi mike yo kwiyandikisha. Nkuko rero bisaba haba ku rwego
rw'ibisongerezi canke rw'abasirikare b'intwazangabo yandikwa n'umunsi umwe guhera itariki 14 gushika itariki 31 ku migwa mikuru y'intara.